ahantu twa tuhamaze kiringo cyababo kwezi turiko turimba kubera ko twahawe amakuru n'abashaka kuhagira inyubako kugira ngo bandanye mu vyiterambere ariko basangayo ibisigarira by'abantu bica bituma baduhamagara bati nimuze muturabira ibintu kubera ko umugwi severe itegeko ribugenga ribusaba yuko uraba aho hantu hose hari ibisigara by'abantu n'ahantu hoba harahambwa abantu bitemewe n'amategeko. None twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe, ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe kwiwe, ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho n'abantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta. Ni n'uruvange rero abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cyababa 150 n'amajana 270 hagati yaho. Aho hari kuri uyu wa mbere mu kibanza cahozemwo isoko yo mu Kamenge aho umugwi severe wari utanguye kwerekana aho gereje gikorwa wari umazemwo ukwezi cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe muri ico kibanza. Umukomiseri umwe mu bakomiseri ba severe akaba yaciye atangura kwerekana bimwe mu vy'uwo mugwi washitseko muri uko kwezi wari umaze uri ku kivi. Ibi n'ibisigarira by'umuntu basanze ukunyene murabona ko abakwiye no kuva ko abantu bamuzanye ngaha muri uyu musegetera bagashiramwo bitandukanye no ngaha ari abantu barunze hamwe batawe mu kinogo kimwe. Iyi sanamu nawe murabona ko nibisigarira biri kumwe n'umupanga. Ntituramenya umupanga icyo wakoze muga turibaza ko ariwo ushobora kuba wakoze ibara mu kwica abo bantu. Bamwe mu banyagihugu bo mu Kamenge baburiye ababo muri ico kibanza bakaba bavuga yuko bababajwe no kubona bahumuka ku bimenyetso bimwe bimwe by'ababo baguye muri ico kibanza, ariko kandi bagasaba ubutungane gukora igikorwa cabwo. Birababaje kuvyumva no kubibona, ariko nuko byohya icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana. Bari muvuga horo, bari muvuga chatiza, bari muvuga ngo zake naziona mimi. Naona ngo zakasaria wangu jambazi wangu baba. Barawane. Kubijanye n'ihahamuka ryoshobora gushikira abantu bahumutse kubabo canke ibimenyetso mu byabaranga nk'impuzu isaha n'ibindi, icegera c'urongoye mu Severe komiseri Noah Clement Nziza akavuga ko abantu bajejwe ico gikorwa bateguwe. Twarategekanije igikorwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe n'ihahamuka kubera babonye uwabo aho yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyangwa ibindi yari yambaye. Ico gikorwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikoreye nkuku turagitegekanya kugira ngo ntagire umuntu asubira guhamuka kubera ibintu asubiye kwibuka canke afatiye kuvyabonye bituma aca yibuka amabi yo yarashikiye uwiwe. Ico gikorwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije nungaha kirahari. Icegera c'urongoye umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi severe mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa agahamagarira abarundi muri rusangi babuza ababo kwihangana mu kurindira ko ukuri kuja habona. Ibisigarira by'abantu bahambwe muri ico kibanza bari hagati y'amajana 250 n'amajana 270 akaba ari byo vyerekanywe ko vyazuwe muri ico kibanza cahoramwe isoko muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura.